Twavuze ku bijyanye no kubaka amazu akomeye turavuga no mu bindi bihugu aho twavuze za Buraya za Amerika eka ndetse n'ahandi ariko tugarutse ino ku ruhande rw'iwacu tukihweza amazu y'abagwizatunga bamwe bamwe turamaze kubona vy'ukuri yuko bubaka mu buryo bukomeye eka ndetse ugasanga hariho n'ibikoresho bikwiye mbega kujya ko baro gusesagura canke twobivuga gute yasugusesagura yega nicyo gituma ubona abagwizatunga aguma batunga ofete yubonye abantu bagwizatunga abatunzi baguma ari babandi nyene cyayo baguma batunga cyane sigihamana keshi sivyo ni ibintu uburyo ubwenge bwabo meze kundi nta mugwizatunga wa vrai ashaka kubaka inzu idafashe adosha subiramo amahera ari kuntu bayaza agaciro nuko novuga bona ashaka kubaka inzu kabiri mu mwaka azarasubiramo rero bobo bubatse barubaka agaca heza agashaja mu bindi ariko umuntu muto yivuga ngo araza ubwenge ngo ariko aratrika ngo yubaka inzu nawe nyene ngo afise amahera make yego nivyo nako turaziyubakira zishiriritse sivyo mugabo twatuzi ko irumva fendofe niyo bazotangura kubisubiramo babagwizatunga n'abana babo nta reparation bazogira bubatse ibintu by'imisozi nyene bikomeye kirumvikana rero iyo banyagwizatunga ngaha mu Burundi ariko arakamaza akomeye bo babazi ko ubatse bidakomeye bica bigira imigaga bica bibomoka bitazoramba irumva nabo bagwizatunga ntibakunda gukora ibintu batiyumvira inyungu zavyo iyo batsinze aguma hari ikuna zozari karunguka n'amahera ya entretien yakashiramo kirumvikana nico gituma urumva bagwizatunga babaka ibintu bikomeye n'abandi bantu atabwizatunga rero kumbure babishoboye nibubaka ibintu bikomeye ababishoboye bien sûr kuko twama tubivuga n'umuntu yubaka inzu itagira y'ibinonko y'amatafari aturiye arayubaka sivyo ntihagi umuntu azoya kutuzaza imirimo umuntu afise amahera kubaka ibintu ngo byarutura kuko urumva mu bazima barundi benshi 90 kwijana sinzi baba mazu aciriritse kandi twe nibo twubakira sivyo kirumvikana bazaduhe iyo mirimo ico gusa dukebura nk'abafise uburyo nibagendere kugakuku ngo bakisha amahera make ngo babakenyuye kubera umva fendofe ayo mazu ntaramba cyo kimwe namwe bubatse bikomeye kurusha kirumvikana rero bisigura ko bakwiye kwa magabo ubishoboye bake bikomeye mbere gose ubutabishoboye yubaka inzu ubutabishoboye yubaka inzu bahuje ingufu kirumvikana nico rero twe turabivuga urasanga nk'aba bagwizatunga aho ngaha babakire one nkingi ikangana nkuko uhaciye atabiza shavuga ngo watundi baduke asesagura kumbe ntihasesaguye kubera yuko n'umuzukuru iyo nzu n'umuzukuruza azoda myaka 200 iyo nzu azoyibamo azoyikuca nkazoyidandarizamo nawe wubatse etage ifise inkingi y'ingiduma bibiri canke bingarangana uku nuvuga mu myaka 100 nawe umuzukuru adosha yubaka yindi hahandi nyene urumva rero ivyo no kama tuyimenye ubiko uko didashoboye abikore mugabo ntibaze ngo arashije ubwenge ujyakoze bikomeye cyane sivyo nako ivyo tubamwe sinzu zikomeye cyane kubera ubushobozi umuntu abafise mugabo dubise ubushobozi uko tubana abakiriya bacu twokwaka ibintu by'ingufu zikomeye gose kirumvikana nico rero hanyuma kugira abagwizatunga nyene uvuze bo ngaha mu Burundi baki bikomeye twavuze yuko kugira baki bikomeye kora n'abantu bafise ubushobozi ndabona inzu nk'iya abakora ka berbe kwa kinzu berbe ko ndavyumva izoba ntarayibona ariko narengana ko nakifise ingufu ni société siyo mu Burundi kirumvikana nabo bagwizatunga nyene uzabumva ngo ya company ikora byo baka ngo niyo mu Baganda ngo niyo muri Kenya ngo niyo muri Turiki sivyo abagwizatunga kandi hako baza gusesa gucanka guhombera mu bintu bafumada no mugwizatunga n'indi société yakuri bimenyereye kirumvikana niho rero cyatubwiye natwe abantu baduti umuntu akeneye kubaka ibikorwa bigize kujya ubona umugwizatunga ngagiye kuzana umuntu muri mu Buganda cyangwa muri Kenya cyangwa muri Turkiya amubakira inzu nini natwebwe nyene nibaduha akazi sivyo umuntu ntareke gufata umuntu atabikoramwo cyangwa atabimenyereye
ngo mwubakira ibintu bikomeye cyangwa ngo vyiza oya niba dushinga ibikorwa tububake natwe amazi akomeye sivyo ibintu nishobora kuba vyiza bitajeje abantu babishoboye nuko murakoze kuri ico nyene hari akabazo nshingira none ko usanga batumye ko amasosiyete yo mu bindi bihugu wavuze bimwe bimwe ntokwirirwa ndasubira kudondagura mbega vyo babisigura yuko amasosiyete yo ngahi wacu aho twokwita nk'ama entreprise locale atoshobora kubakorera ivyo bintu baje kadociza cyane kandi nyisho ndaguhane badahe gutangaza hari ahantu duca muri aya mazu nyene ko natijya ijya project yesemi kurubakwamo ni irasanzwe twarayize mu mashuri urumva bwa mbere hoho nivyo ayo mazu makuru barako bakaye Bujumbura umuntu ayimya akaza abarundi ni batako atabayihenze sivyo kuko navuze ivyo kuraba experience imbere go hakaza umuntu nka twege ubu niho turiko turakora project igeretse gatandatu sivyo ntaho twari bwakore twaragize amashuri no gukora ndende gose sivyo mugabo abantu batanga akazi bo baraba ubumaze kubikora ntibabwira ngo ndafise aba engineer babishoboye ngo bize mu bushina baraba maze kubikora rero izo ndrwa je n'utwimya akazi muri BMBC turafundi bishoboye agaha umundi muntu akwema ikindi gihugu yabikoze je mbona ko bwari utungana umva nkuko turiko turakora ama project azotuma nawe twe baturabagiza kirumvikana ico ni cambere mugabo kandi mu Burundi n'abafundi benshi bahari babigize umuga bafite amasosiyete ateye imbere usanga société imaze imyaka ikora zituruta nizo kwege twatanga gukorera isosiyete ugasanga ntifise atelier ntifise ama machine anaya aboye bahabwa akazi baza bafise sivyo rero urumva babibina akazi sakarenganya nta miteguro ihari nibaza ko ari kubera ko mburi ibintu igihugu cagiye kiracamwe aho usanga ama entreprise atagiye arakomera sivyo kuko usanga n'imigwi ya football ngaha mu Burundi idafise ingufu nk'izo muri Tanzania nibyo niko n'ibindi bintu usanga biri inyuma buhoro buhoro kirumvikana tuge gusa ico tuko turakora ubu nuguza entreprise mu kwigisha abakozi bacu ukuntu ivyo bintu amazu manini yubakwa n'amazu ya kijambere yubakwa ubu abo twubakira bana ko dufise ubuhinga ariko twe tategura na equipe yose ibe a jour sivyo biga ukuntu abitegura ukuntu bavyubaka hanyuma twaragize amahirwe tuko tubaka amazure manini nubu abantu bazoca babonera ko ubushobozi bwacu dufise sivyo muri ibi byo kubaka amazu manini tunaremesha umva afise amazu manini bashaka kuyadushinga sivyo mugabo batashinze abarundi beshu ubu je ndabitahura usanga umuntu afise société ikora yubaka imyonga yubaka amazu yubaka amasoko yubaka amazu mugabo byukuri ata experience iri specifique bafise urumva atama machine akwiye bafise atama equipe ari forme akwiye bafise tugivye nze tuko twatorera umuti tuko turigisha abantu bacu bagira ubwo bushobozi kugira umuntu adora aduha akazi akabona ko atacabuze kavuga ati niyo naho abaganda niyo naho abakenya niyo naho abatiriki niyo nari kuronka nk'ivyo nyene kirumvikana mugabo ndemeza ko hariho ico no kwita savoir faire iri hasi ngaha mu gihugu kuko kandi ntiyotera imbere n'amazu numva nta yarahari akomakomeye abantu bigira kwikoga biya bihari mu myaka 5 uzosanga ama entreprise menshi yakomeye iyo ngaha mu rokare sivyo koga biko biraza tora amahoro ametaje manini sivyo aba engineer bakiri bato bari inspire bariko baraboneka bazobara baka ibintu byiza bagudatunga ubaka ibintu byiza bariko baraza rero abubaka muri ntibakwihebura niho turi baze batugeze barabe ubushobozi dufise sivyo haba mu gutegura iyo migambi no mu kwishira mu ngiro bibuka ko atanu umwe araduha akazi kuba dutangura ngo avuge ngo nasanze batabishoboye nuko urakoze turagushimiye cyane umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe BMBC ku vyumviro utanze kandi bijijura rero abantu turashobora kubibutsa ko boshobora kubandanya badukurikirana nimba uri kudukurikirana kuri Facebook urashobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube eka na Twitter eka kandi mukabandanya mudukurikirana no kuri site web yacu nshasha iriko irasubirwamo murashobora no kuturondera kuri telefone WhatsApp nkuko mubona ngahanye muri ko murabibona murashobora kutwandikira eka kandi murashobora no kutwandikira kuri email inzira ni nyinshi zo gushikira ishyirahamwe BMBC iyo mushaka kubaka cyangwa mushaka izindi projet karibu cyane turabahaye ikaze iyo mwubatse mwubake neza